bakunzi b'ikiganiro mukenyezi sayangana mutegurirwa na radio televiziyo Burundi bwiza RTBB ndasubiye kubaha mwiriwe. Nagomba ndabibutse yuko ikiganiro cy'uno munsi ari igice kigira kabiri c'ikiganiro mukenyezi sayangana twabateguriye mu ntumbero yo guhimbaza ukwezi kwahariwe umukenyezi. Uko kwezi nako mu gihugu cy'u Burundi kukaba kwatunganijwe hisunzwe icivugo umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no mu gukingira ibidukikije. Mu gice ca mbere tukaba twaganiriye kubijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'uburimyi. Muri kino gice ca kabiri tugomba tuganire n'abatumire aribo bari abatumire ba radio televiziyo Burundi bwiza. Mu gice ca mbere tukaba tugomba tuganire muri kino gice kubijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu gukingira ibidukikije n'ibikorwa umukenyezi w'umurundikazi yokora kugira ngo abo wa mbere mu bijanye n'iterambere ry'ibidukikije mu gihugu cacu c'u Burundi. Abatumire ni babandi nyene bo mu gice ca mbere c'iki kiganiro umukenyezi sayangana, tukaba tubakengurukira cane kubona basubiye kwemera kwitaba ubutumire bwa radio televiziyo Burundi bwiza kugira ngo baze kuganira natwe bongere babaganirire kubijanye n'icivugo Uburundi bwashize imbere mu guhimbaza kuno kwezi kwahariwe umukenyezi muri uno mwaka 2022. Kubatari bakurikiye ikiganiro ca mbere nagomba saba abatumire bidondore kugira ngo nabo babamenye. Nakoze jewe nitwa Mboriko Sauda, nkabandi umushingamateka yatowe mu ntara ya Bujumbura. Murakoze cyane, ndasubiye kubaha ikaze muri radio televiziyo Burundi bwiza mu kiganiro mukenyezi sayangana. Ego namwe mukenyezi mwidondore. Ego murakoze, nitwa Gitangaza Blandine, nkaba ndi umudame aserukira abandi umuganga Kodebu iragiganda dayo. Murakoze cyane. Nanje ndiko ndibashikiriza iki kiganiro nitwa Bakanibona Isaac, kuri kamera hakaba hari Nata. Kuri uno munsi rero muri kino gice kigira kabiri nkuko twe twabamenyesheje tuganira ku ruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'ibidukikije n'ibikorwa umukenyezi yorangura kugira ngo abo wa mbere koko mu guteza imbere ibidukikije mu gihugu cy'u Burundi. Nagomba mpere kuri iburyo bwanje Gitangaza, uruhe ruhara umukenyezi mu iterambere ry'ibidukikije mu Burundi? Murakoze. Uruhara umukenyezi afise ku bidukikije mu Burundi nuko abadame na ntaryo aribo kenshi bakurikirana ibidukikije. Aho mbashatse kuvuga iki? Abakenyezi kenshi nibo bahura n'ibibazo iyo ibidukikije biriko birahungabana. Aho nashaka kuvuga ingene twoca tubahimiriza nk'abadame bari muri politike, twoca tubahimiriza kubijanye n'ingene botera ibiti, ntibace gusa bagaca bakongera bagatera. Nimba uciye kimwe ukamenya yuko uca utera bitanu. Tugahimiriza abakenyezi bagenzi bacu guca imikobeko mu gihe bariko bararima, bakamenya ko bategereza guca imikobeko kuko navyo bituma mu bijanye n'uburimyi umwimbu wiyongera. Twohimiriza abadame bagenzi bacu ko bokwiragira no ku bandi badame bakabigisha bataranyurwa n'uwo mugambi wo gukingira ibidukikije. Murakoze. Ego murakoze cyane ku ntererano yanyu idasanzwe. Muravuze yuko abakenyezi aribo ba mbere bahura n'ingaruka mbi zivuye ku ihungabana ry'ibidukikije, ari naco gituma mubahimiriza cane ko boba ba mbere mu bikorwa byo gukingira ibidukikije, bakamenya yuko bijya biti baca bakeneye kurinjika canke gukoresha ibindi bikorwa batoba abo kubica gusa, ahubwo bomenya yuko baciye igiti bategerezwa gutera ikindi. Mu gihe baba bariko bararangura ibikorwa vy'uburimyi bomenya yuko boza baraca imikobeko kugira bakingira ibidukikije, mbere bakaba n'abambere mu kwitabira ibikorwa by'igihugu bijejwe bifise intumbero yo gukingira ibidukikije. None uko umukenyezi w'umunyepolitike aserukira abandi mu mugambwe Kodebu abibona, niko namwe honorable mubibona?
murakoze cyane kumijambo uko babibona niko ndabibona cyane nkongera yuko umukenyezi reka bakera barayamaze abana bo nibo batwenza ngo umwe mukunda kuvuga ngo abakera barayamaze mubayize ryari abakera barayamaze nyene kuko bayigira kuziko bagaca imigani bakihweza bakaraba bakabona ikibereye bagaca bacandika hano baca bavuga ati umukenyezi n'inkingi y'umuryango iyo uvuze inkingi ni igiti umva deja igiti naco nikidukikije umukenyezi ni inkingi y'umuryango inkingi je nariyumviriye ku kintu bita inkingi nsanga ni igiti naco wumva ni igiti baciye bakagitegura kigashingwa ahantu kigasegura ibintu kabisa inzu kugira ngo ntishobore kugwa mwaco iyo nkingi baba bayikuye mu giti kikiri kibisi biboneka rero yuko umukenyezi ni ikintu gikomeye cyane mu bidukikije hoho n'ibindi bintu abakenyezi rero bakora cyane cyane iby'uburimyi mu kiganiro cyambere twarabivuze nibo baba bariko barakorakora ku bintu bidukikije nibo bari hambavu yabyo kenshi nibo barima mbo barasenya batekesha izonkwi mbo batekesha ayo makara no kuvuga ko ibidukikije bibakora kwijyambere iyo bibuze nibo bagira ingorane iyo bihungabanye nibo bagira ingorane no kuvuga rero ko ari twe dusenya tuzosenya izo tutateye no kuvuga ko twe dusenya duheze tutere nizo twiyumviye ati n'umunsi ndagiciye ejo nzosenya iki no kuvuga yiyumvire ico onye ati uyu munsi ndacaye mufuko w'amakara niko caye mufuko w'amakara ejo uwundi uzova hehe uyu munsi ndarimye ndimbuye mbega uyu mwimbu nzobanira ndawushika ko mu gihe imikobeko itifashe neza mu burimyi aca imikobeko nkuko bitangaza yabivuze mugenzi bitangaza yabivuze aca imikobeko mbega erega ibidukikije hage tuyumvira ibiti gusa ariko ibidukikije ni byinshi ibikikije rero umukenyezi harimo n'abana ibikikije umukenyezi harimo n'umugabo umva ni ibintu biri hambavu yiwe mbo dufatse rero ibidukikije twese abagabo n'abagore n'abana bice bavya biti yabirima n'ibindi burya sinanizi rero yuko abagabo n'abana bari mu bikikije abakenyezi bariko baravuga ibidukikije nkuko ubundi baravuze kandi bavyumva n'abanumva ibiti kumva inzuzi n'amashamba umushobora gusigurira neza cyane abariko baradukurikirana ukuntu n'abantu bari mu bidukikije urumva urantahura neza umuntu n'umuntu aratandukanye n'igiti aratandukanye n'ibyatsi aratandukanye n'inka navuze ibikikije umukenyezi murakoze cyane ibikikije umukenyezi harimo abana harimo abagabo babo ariko se w'abana hagaca haza n'ibyo bindi byose bica byitwa ibiti biza gufasha wa muryango biza gufasha mu murimo biza gufasha bya bitungwa byose gasheba mu bikikije umukenyezi nico nagombye kuvuga cyane rero nkavuga nti umukenyezi afite uruhara ntangere gukingira ibidukikije kubera iki bitungwa biri hambavu yiwe niwe biraba mu maso birakeneye kurisha birakeneye kuronka ubwatsi ngombwa abe yabuteye arakeneye umwimbu uva mu mase ajya amase ntazoboneka iyo itariye ubwatsi ntazocana atateye iki igiti turabahimiriza rero kumenya ibya mbere ko bafite uruhara rukomeye burya leta nimba yicaye kiyumvira ati umukenyezi ashigwe imbere mu iterambere ry'uburimyi n'ibidukikije nuko yamaze kwiganeza nuvuga abantu baragize ikigo gikomeye barabona icyo ari cyo umukenyezi n'uruhara rwiwe mu iterambere cyane mu bidukikije yego murakoze cyane hanyuma nagomba nsubire nibutse ariko badukurikirana ku kiganiro abajeni kwa ndakibashikiriza nitwa Bakanibona Isaac abatumire bacu bakaba ari babiri umwe akaba ari umushinga amateka Sauda Moneko ari mu bafu bwanje akaba n'umukenyezi Gitangaza Brandine arongoye abakenyezi b'umugambwe Kodebu iragijyandadaye umukenyezi Brandine nk'umunyepolitike umukenyezi arongoye abandi bakenyezi umugambwe Kodebu ni ikihe cigwa mukuye muri iki civugo cuno mwaka cuko umukenyezi yoba uwa mbere mu bikorwa byo gukingira ibidukikije mushobora kuja kwigisha abakenyezi
bandi bari mu misozi kugira ngo bashobore guterera nabo mu iterambere ryo gukingira ibidukikije. murakoze ku mujambo hano ntiriwe ndaja kure ni cya civugo ca nyakubahwa umukuru w'igihugu yavuze ko umuntu wose utegerezwa kuronka ico urya umufuko nawo karonka amafaranga. Mu nyigisho rero duhejeje kuvugira ngaha icivugo twahawe c'umwaka ku bakenyezi vyabonetse neza ko abakenyezi tugiye gushira ingufu hamwe gusumbya. Ego murakoze cyane. None musaba iki abandi bakenyezi n'abandi bantu bose bashobora kugira icyo baterereye mu gukingira ibidukikije kugira ngo umukenyezi koko ashobore guterera kandi abo wa mbere muri icyo gikorwa cyo gukingira ibidukikije? Dusaba ko hoba ihimirizwa ku bakenyezi gusumbiriza uko byari biri, kuko tugiye kuraba mu bisanzwe muri iki gisata c'abakenyezi ikijanye n'ibungabunga ngwaki ibidukikije ni cyari gihimirije cyane mu gisata c'abakenyezi. Icyo dusaba leta ko yodufata mu mugongo, hakaba abantu babinonosoye babitwigisha kugira tubandanye dutera imbere muri icyo gisata. Ego murakoze cyane. Hanyuma umushinga amateka watowe n'abenegihugu akaba yamana nabo yumviriza ibibazo bafise akabishikana imbere. Uno munsi urumvise yuko naho ari umukenyezi yaserukiye abandi mu mugambwe, ni umukenyezi ari mu bandi bakenyezi b'abarundikazi. Urumvise ibibazo bafise. Uno munsi ni ikihe ubona uzoja gushikiriza imbere canye muhuye n'umuntu avuga ati jewe nkeneye gufasha mwikingirwa ry'ibidukikije mu gihugu cy'u Burundi, ico ubona woshira imbere uti wohera kuri iki hanyuma hagakorwa iki bigatuma dushika koko kwihangira ryo gukingira ibidukikije mu gihugu cy'u Burundi? Ego murakoze. Gusa uko mwatanga ico kibazo cyane ntibaza ngo biroroshe. Numvaje ivyo ngiye gushikiriza uno munsi bivana n'uburyo tubishikiriza. Ego mwe twaratowe mugabo nico tufata akantu kose ngo turagiye gushikiriza turiga neza ibyo tugiye gushikiriza n'umwanya wavyo n'igihe cyavyo n'ukuntu biteza gutunganya biva n'igisata kanaka. Mugabo ico nagira mfusozere ngaha mvuga ndabona menga turi ko turasozera ikiganiro. Ego cyane. Ico nagira sozere mvuga navuga nti ico nosaba abakenyezi ubwa mbere babanze biyumve yuko dushoboye, turashoboye cyane gose. Ubu rero ntidushoboye gusa, dushoboye dufise n'ingufu zose kuko amafaranga tugiye kuba tuyafise. Ico siniko kivuga mugana ufise uzontumira ndanezerwa n'umukenyezi afise amafaranga zozobe mu kindi gihe mu kiganiro c'iterambere nyenzina ry'umukenyezi aho ubwiwe akora ku mahera aho ubwiwe akora ku mahera ngo umva rero kubera ko twifitiye n'ibandi y'abakenyezi ubu turahiriwe tugiye kubikora neza. Ngiye gusaba rero nti umukenyezi wese abanza amenye ko ashoboye. Icambere umukenyezi mwirimizi murazi ko ari benshi mu gihugu cyacu Burundi. Ego cyane. Babanze bamenye neza icari cyo gutunganya itongo neza, kuko itongo niryo ribatunze. Itongo niryo ritunze umuryango. Itongo niryo ribafasha. Barimenye kuritunganya neza, begera abahinga b'indimo babafashe gutunganya amatongo yabo neza mu gutera imikobeko, mu kuyica, mu gutera ubwatsi, hamba bahimirize bashobore kuja mu banki baronka amafaranga bagure ibitungwa n'ibindi. Hamba kandi no bahimiriza kwigisha abana babo. Urabona dufashitiye mu bisagara byinshi usanga abakenyezi navuza birimizi, reka mvuge aba bateye imbere batonda kubuzi bafise abana bafise udufaranga badukorako bashaka kugurira agacupa k'umwana kaji kifana kujya mutobe badukura mu bucupa, umwana akanywa akaji ubwo nyene gace usanga acishije mu modoka akororeye mwibarabara hagera hungabanije ibidukikije. Aguze isashe ntayitunganyije neza ngo ishikana hanaze kuyiturira mugacu fashe yasashe atereye
mu gahinga nuvuga hahandi iterewe nta kintu kisosura birabute kuhanaga ni bafashe ya micafu bakufasha ni kuvuga ku banyagisagara abiri imizina hariya namaze kubivuga bafashe ya micafu bakura mu ngo zabo baciyafata basuka hehe mu miferege ngo amazi azogera gute azobitwara bamenye yuko bariko barica iterambere ryo tuvuye ko rikongera kandi katugarukako umva rero bahimiriza guhimiriza abana babo kumenya ko ibidukikije babikingiye nabo bakingiye abakenyezi babanze kubitahura bagoronome bahimiriza umukenyezi bamwereke ko akingiye ibidukikije abakingiye umugabo wiwe kuko umugabo wacu aboneza akingiye ibidukikije abakingiye n'abana biwe kuko abantu nka byose vyankenerwa akingiye ibidukikije abaheterereye cyane mu iterambere mu imburaduga ya mafaranga yavuga yatwibuza cyacivuga yatwibukije ati umunwa wose uronka ingeri zizoboneka isi gitunganijwe nabi isi nitwe tuganya neza abakenza tukayishira mu ruhara kuko icyo umukenza agomba nico n'Imana ishaka hajya n'ikibigomba umukenzi rero nimba kombi ko umuryango ufungura neza ifungurwa natunganye neza isi hama nayo imere iduhe ibifungurwa imiryango y'itekanirwe igihugu cyacu gitekanirwe iterambere ridushware murakoze cyane bakunzi ikiganiro mukenyezi isayangana mushikirizwa na radio televiziyo Burundi bwiza mwumvise yuko abatumire bacu bavuga bati umukenyezi yomenya yuko ibikorwa atunganya byose abitunganya akurikije intumbero yo gukingira ibidukikije ari umurimyi akarima akurikije intumbero yo gukingira isi ndimwa kugira ngo ashobore kuronka umwimbu aronke n'ibitunga umuryango abakenyezi bo mu bisagara canke abandi bo kwirinda guta ibintu bitabora ibintu by'amacupa ya plastike aho babonye hose bakabitaho bigenewe kandi bakirinda kuza barasuka imyanda aho babonye kubera ishobora guhungabanya ibidukikije bakamenya kandi yuko iyo ukingiye ibidukikije ukingiye n'umuryango wawe ukabukingiye n'igihugu mbere gukingira ibidukikije aryo soko giterambere rirama bizotuma umunwa wose ushobora kuronka ibyo urya n'umufuko wose uronka amafaranga nagomba rero nongere batumire bacu ndabashimire kubona mwigoye kandi mukitaba iki kiganiro nongera ndabasaba yuko n'ubundi munsi twabakenera twabakoma ishwashwa mu twitaba mukaza mugashikiriza ivyumviro n'intererano zanyu kugira ngo tubandanye twubaka Burundi bwiza kandi tubandanye duterera mu iterambere y'abene gihugu n'igihugu cacu nagomba ndasubire ndabibutse yuko abatumire twari dufise muri kino gice ca kabiri c'iki kiganiro cahariwe ukwezi k'umukenyezi mu Burundi kuzohimbazwa mu civugo umukenyezi yaje imbere mu iterambere ry'uburimyi no mu gukingira ibidukikije ari umushingamateka Sauda Mboneko yatowe mu ntara ya Bujumbura n'umukenyezi Brandine Gitangaza arongoye abakenyezi bo mu mugambwe Sawanya Frodebu iwahoze witwa Sawanya Frodebu iragijyandadaye uno munsi ukaba witwa Kodebu nagomba rero subire ndabashimire nongera nshimira n'abariko baradukurikirana aho baherereye mu mpande zine z'isi no ndabipfuriza kororanirwa no kugira umunsi mukuru mwiza muri kuno kwezi kwahariwe umukenyezi ndabasezeye ndabipfuriza kugira aho mubahwe je nari kuri mikoro nari nitwa Bakanyana Isaac kuri kamera naho hakaba hari Nata murakoze cyane Imana ibahezagire